Ikibazo cy'umutekano muke urangwa ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yakiganiriyeho kuri telefone na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uburundi bwahimbaje imyaka 125 Kiliziya Gatolika ishinze imizi mu gihugu. Turazirikana kandi icyiza Kiliziya Gatolika imariye Uburundi n'abarundi bose nibabimenye, iyitabaye Kiliziya Gatolika Uburundi ntibabugeze aho bugeze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yavugiye imugera habereye ibirori. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda burasaba inkunga yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Kibeho. Haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho. Ku munsi abantu baje umunsi n'ubwambe twari tubabonye. Batabona aho bikinga, batabona aho barara, batabona aho barya, batabona naho bituma. Ibyo byo kwagura ingoro biri muri rusange bikorwa shaka kwagura. Musenyeri Celestine Hakizimana umushumba wa Diocese ya Gikongoro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino kwishi. Umunyarwanda Fulgence Kayishema warufungiye muri Afrika y'Epfo kuri wa kabiri yamenyeshejwe ko yongeye gufatwa bisabwe n'urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha akekwaho jenoside yakorewe abatutsi barenga 2,000 bari bahungiye muri Kiliziya ya Nyange. Fulgence Kayishema imyaka 62 y'amavuko yari burigadiye kuvuga umukuru wa polisi y'icyahoje ari komine Kivumu muri prefecture ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'uburengerazuba y'u Rwanda. Yashakishijwe imyaka n'imyaka n'u Rwanda n'urukiko mpanabyaha rwa ONU. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko yavuganye kuri telefone na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bakungurana inama ku kibazo cy'umutekano muke urangwa ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akoresheje urubuga rwa X yahoze ari Twitter yagize ati, namubwiye ko nizera nkomeje ko hazaboneka umuti unyuze mu nzira za diplomasi kuri ibyo bibazo byo kurebana ayingwe, kandi buri ruhande rugafata ingamba zo kugira ngo amazi atarenga inkombe. Minisitiri w'Intebe wa Nigeri Ali Mahaman Lamine Zein yakiriwe kuri uyu wa kabiri na Perezida wa Chad Mohamed Idriss Deby. Yavuze ko yaramuzaniye ubutumwa bwafasha ubutegetsi muri Niger. General Abdurrahman Tiani yatangaje kandi ko igihugu cye kiri mu nzira y'inzibacyuho ko kizaganira n'uwari we wese, ariko atsindagira ko Nigeri ari igihugu gikomeye ku bwigenge bwacyo. Andi makuru ya Nigeri ndi kumwe na Thierry Vendayishimiye. Abakuru ba gisirikare b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu wo muri Afrika y'Uburengerazuba CEDEAO bazahura kuri uyu wa kane baganira ku mugambi wo kohereza ingabo mu Niger gusubizaho ubutegetsi bwahiritswe. Thierry Vendayishimiye. Mu ntango iyo nama yari yategekanijwe kuba mu mpera z'indwi birangiye yamara yarasibijwe. Inama yo kuri wa kane no kuwa gatanu izoba ibaye inyuma y'uko abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO mu mpera z'indwi birangiye bemeje gutegekanya inteko zijejwe kugarukana ubutegetsi bwisunga ibwirizwa shingiro muri Niger. Ni nyuma y'uko Perezida Mohamed Bazoum akuwe ku butegetsi ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Inama y'abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO yabereye ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Yarafashe icemezo cyo gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri Niger. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kurungika inteko muri Niger bishobora kubamwo ibibazo kubera ukutumvikana kuri mw'ishirahamwe CEDEAO. Ishirahamwe CEDEAO ryari ryahaye abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Niger ikiringo ntarengwa ko tindwi imwe ku itariki 30 y'ukwezi kw'indwi kugira ngo babe bagarukanye ku butegetsi Perezida Bazoum canke bakitega ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare. Yamariyo tariki ntarengwa ko yararangiye atakibaye. Abasirikare bakoze kudeta muri Niger bahamagaye ambasaderi wa Niger muri Cote d'Ivoire nyuma y'amagambo yavuzwe na Perezida Alassane Ouattara. Avuye mu nama y'ishirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO
itariki 10 y'ukwezi k'umunani Perezida Ouattara yatangaje ko bakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe bumvikanye ko kurungika inteko muri Niger byotangura mu buryo bwihuta bushoboka. Abasirikare bakoze kudeta muri Niger batangaje ko byatangajwe na Perezida Ouattara bidahuye n'ivyiyumviro by'abanya-Côte d'Ivoire basanzwe ari abavandimwe b'abanya-Niger. Bavuze ko Ouattara na bagenzi biwe bo mu ishirahamwe CEDEAO bahawe amabwirizwa n'ibihugu by'ibihangange byo mu makungu agenewe gukingira inyungu zabyo zidahuye n'inyungu z'abanya-Niger. Perezida Ouattara yatangaje ko Côte d'Ivoire izoterera batayo y'abasirikare 1,100 hamwe na Nigeria na Benin. Mu ndwi irangiye abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO bategetse itegekanywa ry'inteko yamara nta byinshi bavuze ku byerekeye kuzirungika muri Niger. Bemeje kandi ko bazoshira imbere inzira y'ibiganiro mu ntumbero yo kugarukana Perezida Mohamed Bazoum ku butegetsi. urakoze Thierry ndayishimiye. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ikumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu ku rubuga rwa internet kuri wa_radio@voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Burundi bwahimbaje imyaka 125 Kiliziya Gatolika ishinze imizi muri icyo gihugu. Ibirori byabereye imugera mu ntara ya Gitega. Inkuru irambuye Desire Hatongimana. Abakiristu isinzi bavuye imihingo yose y'u Burundi niho bari bahuriye bizihiza iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru. Ivyo birori byahuriranye n'imyaka 125 irangiye Ekleziya Katolika ishinze imizi mu gihugu cy'u Burundi. Imisa yo guhimbaza ivyo birori yasomwe na Musenyeri Nahimana Bonaventure, umwepiskopi mukuru wa Diocese ya Gitega. Muri ico gisabisho Musenyeri Nahimana yagarutse ku vyiza Ekleziya yashitseko ariko adasize inyuma n'ingorane abarundi baciyemo muri ico kiringo. Turakenguka ivyiza vyinshi Imana yatugiriye, ivyiza bitari bike Ekleziya yaranguye muri iki gihugu cacu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwacu, ariko niko twokwibagira amagumi igihugu cacu cagiye kiracamwo, aho abarundi twasubiranyemwo dupfa amoko n'abakiriye iyo nkuru nziza bamwe bakabigiramwo uruhara. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ahimugera yibukije atarya umunwa uruhara Ekleziya Katolika kuva igeze mu Burundi yagize. Turazirikana kandi icyiza Ekleziya Katolika imariye Burundi n'abarundi bose nibabimenye. Iyitabaye Ekleziya Katolika Uburundi ntibabugeze aho bugeze. Mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye Imana Gatolika. Twarabibonye ku ntwaro ya Repubulika ya kabiri, abamenyeshamana bose abanyamahanga baratotejwe kumwe, birukanirwa rimwe. Uruhombo twarose ico gihe twarusangiye twese. Nico gituma kuri uyu munsi dushimira abamenyeshamana bose b'abarundi mu madini yose, kuko aribo batunwanisha n'Imana uko bukeye uko bwije. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko naho bariko barahimbaza imyaka 125 Uburundi bumenye inkuru nziza ko hakira gahaze. Ivyo bihugu abaza ijambo ry'Imana mu 1898 baje baturukamwo, aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana. Uno munsi bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu, mu gukorora inda, mu guhohosha bari ku musego, niho batwigisha gusambura ingo, bakavuga ko abasangiye ibitsina bashobora kurongorana. Uno munsi rero ubu kwigira inama kugira ngo izo nyoshambi ntituzigwemwo. Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, amenyesha ariko ko mu bateje ibibazo by'amoko mu Burundi n'ubu bikizingamitse igihugu
abihebeye Imana babifisemo uruhara. Yasabye abafise ico bazi ku mabi yashikiye Burundi kutarya umunwa bagafasha igihugu kumenya ukuri kuko ngo nta kizogorora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasozereye ibirori by'uwo munsi mukuru asaba abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bagwize umwimbu. Bona Paulo Mweranda yarabimenyesheje ati udakora ntakarye. Hari kandi n'ikigera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umushikiranganje wa mbere Cardinal Antoine Kambanda wo mu gihugu cy'u Rwanda userukira papa mu gihugu cy'u Burundi abakristo benshi ndetse n'abandi batari abakristo katolika. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko igisabisho nk'icyo bizera ko gishobora gufasha Burundi mu kogorora amacakubiri n'ibindi bitandukanye abarundi bikaranduranwa n'imizi. Desire Tungimana, Kigali, ijwi rya Amerika. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda burasaba inkunga yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Kibeho kuko isurwa cyane. Kuri wa kabiri hari huzuye harengewe, hari abakirisitu Gatolika baturutse imihanda yose bizihiza umunsi wa Assomption. Umunyamakuru Eric Bagira ubusa yarahari. Ku nshuro ya mbere kuva ubukerarugendo bukorerwa Kibeho bushingiye ku myemerere muri uyu mwaka wa 2023 nibwo hitabiriye abakirisitu Gatolika benshi ku munsi wa Assomption. Abategura uwo munsi bari biteze kwakira abakirisitu Gatolika bagera mu 50,000 bisanze ahubwo bagera mu 70,000. Iyi ni imwe mu mpamvu zitera Kiliziya Gatolika kumva igomba kwagura ibikorwa. Musenyeri wa Diocese ya Gikongoro Celestine Hakizimana arasobanura ingaruka bahura nazo. Nyuma y'umuko kaburimbo igeze ahangaha amajyambere arimo kwiyongera, haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho. Kuko umunsi wajya abantu baje uyu munsi n'ubwa mbere twari tubabonye benshi cyane, batabona aho bikinga, batabona aho barara, batabona aho barya, ndetse batabona n'aho bituma. Ibyo byo kwagura ingoro biri muri rusange ibikorwa dushaka kwagura. Rero nihaguka Kiliziya bavugaga yuko tuzaka Kiliziya irimo imyanya 10,000 twicaye, hanze hari imyanya 100,000. Umushumba wa Diocese ya Gikongoro aravuga ko mu mafaranga bakeneye atazajya munsi ya miliyari 3 n'igice muri gahunda zo kwagura hakorerwa ubukerarugendo. Amafaranga dutegereje ni miliyari 3 na miliyoni 500. Seka ari menshi musenye. Binabwiye ntabwo ari menshi. Kumubye Bikira Mariya abonekera abakobwa hano yaberetse Kiliziya nziza yuzuye hano Kibeho. Baravuga ati mubyeyi gira Kiliziya kari nziza cyane, twadukennye amafaranga tuzakora yo kuyubaka. Nabwira ati mukora ibyo mushoboye bindi nzabyikorera. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda bwadusobanuriye ko aka kayabo k'amafaranga yose azagenda mu bikorwa byo kugura ubutaka n'abaturage bakabimura bakabaha ingurane. Bwabwijwe rya Amerika ko byibura bukeneye ubutaka buri ku buso bwa hegitari 10 hatarimo ahari ibikorwa bisanzwe. Kiliziya Gatolika ivuga ko muri iyi gahunda izakomanga mu miryango itandukanye iherereye muri Gikongoro, mu mpande zitandukanye z'u Rwanda, mu bakirisitu ndetse no hanze y'igihugu. Ivuga ko nyuma yo kubona ayo mikoro yateganije imishinga ibarirwa muri 20 mishya iziyongera ku bindi bikorwa ifite Kibeho. Harimo kubaka Kiliziya itubutse, amahoteli, amacumbi, ubwiherero kubahagana n'ibindi bikorwa. Ubutegetsi bwite bwa leta mu izina ry'akarere ka Nyaruguru busobanura ko buzakomeza kuba hafi Kiliziya Gatolika nk'uko basanzwe bafatanya mu bindi bikorwa. Kimwe mu byibanza akarere ka Nyaruguru n'abandi bafatanya bikorwa bazakora harimo kureshya abashoramari muri aka gace. Uyu ni Emmanuel mu Rwanda cyakutegeka akarere ka Nyaruguru. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru twebwe icyo tubizeza ni ubufatanye busesuye. Nubanga umushoramari ushaka kubaka hoteli yagize aho arambagiza, dushobora kumuhuza n'umuturage cyangwa haba ari n'uburyo bwo kugira ngo tumworohereze mu kubona ubutaka ndetse n'ibindi byangombwa byose bijyana nabyo. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika butangaza ko igikorwa cyo gukusanya ubwo bushobozi kigezemo hagati kandi ko mu mpera z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka kizaba kigeze ku musozo. Gusa Kiliziya Gatolika yirinze kugira umubare itangaza w'amafaranga yabimaze kubona. Ku busanzwe mu Rwanda imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko abakirisitu Gatolika bari kuri 39%, bisobanuye ko buri mukirisitu aramutse agize iki gikorwa icye bitasaba kwiyambaza inshuti n'abavandimwe bo mu yandi madini cyangwa urundi rwego rwo rwose. Iki ni igikorwa bagana Kibeho babwijwe rya Amerika ko igihe cyaramuka gishyizwe mu bikorwa uko bikwiye byarushaho kubanogera. Umuntu uko afite
icyo ufite cyose nicyo tuzadutanga ariko bubake hano koko byanshimishije narifuje kuza hano byarambabaje cyane nari mfite ibikomere n'imfite ibibazo ariko nizeye ko byarangiye ko nabonanye na jambo ratwiyeretse nanjye ndikumva ari byiza cyane kuko natwe byadufasha kuko byaterwa nuko nyine haba hari abantu benshi cyane bumva habaye hanini byagwaguka bigafasha n'abandi bantu baba bahari buryo ki bataba babangamiwe. Uretse kubaha umunsi wa somusi y'abakirisitu gatolika bibukaho ijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya, ikibeho hagaragaye umubare udasanzwe. Imibare itangwa n'ubutegetsi bwite bwa leta na Kiliziya Gatolika igaragaza ko byibura mu cyumweru abahagenda batajya munsi y'ibihumbi 2. Gusa ku munsi bibukiraho amabonekerwa ya Kibeho bibari ibicika kubera imbaga iba yahateraniye. Usanga haba ku manywa na nijoro haba hari abaryamye bacurikiranye mu mbuga y'amabonekerwa no mu nkengero zaho. Abahafite amacumbi bakodesha bakatubwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu yari yararangije kwishyurwa. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Ikibeho mu majyepfo y'u Rwanda. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu